Hello my people, mwahiriwe canke mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Umukinyi w'umupira w'amaguru w'icyamamare asanzwe akunzwe n'abantu benshi kw'isi niwe yashimye avuga ati ndashimye umutoza wacu canke ndashimye umukoci Gavi yatwemereye abanyempano kutuduza tukiri bato kugira twishime. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro nitwa Tuyisenge Charite nk'ibisanzwe. Uno munsi nakuzaniye inkuru y'umukinyi Lamine Yamal kuva hariya i Barcelone. Niwe yavuze ati arashimira cyane umutoza Gavi we yemeye kubaduza abakiri bato kugira bagaragaze impano, akongera akavuga ati iyo hataba Gavi twebwe n'abandi bakinyi bakiri bato ntimuba muriko muratubona ngaha. Ati rero ndamushimiye kubwo yabikoze akatuduza tukerekana impano, tukerekana ico dushoboye. Uwo ni Lamine Yamal yari yavuze ayo majambo aho bari bamutumiye mu kiganiro. Uyongera avuga ati nkora ibishoboka byose kugira ngo nezereze mama kuko yanyitayeho nanje nico gituma ntomutenguha ngomba kumwitaho. Kandi akavuga ati mama yansabye kumugurira inzu nanje vuga ati sinogucagurira, namubwiye yicagurire inzu wenyene ashaka hama mpeze ndayimugurire. Kandi akongera akavuga ko yishimiye kubona uburere bwa mutoyi wiwe uko bumeze, kuko avuga ati jewe haraho nashaka n'ikijumbu nkakibura canke umukate, ariko mutoyi wanje uno munsi ajya icyo ashatse kubera umupira w'amaguru canke ikirenge cyamukundiye. Akavuga ati nta kandi arabona neza ko papa we uno munsi ahagaze neza mu bijanye n'ubuzima, uretse kera nyene byari byarakubise byarahuraguye ubona ko bitari vyoroshe. Rero uwo muhungu ukabona ko uno munsi muri FC Barcelone afise ico abafatiye runini, kuko ari mu nkingi novuga ko zihagaze neza hariya mu mugwi wa FC Barcelone. Bene uwo bita Rafinha, ngira mwese murabaza abantu mwa mukurikirana umupira w'amaguru, ariko nanone mwibutse ko uno muhungu hamwe atohinduka asanzwe afise umutima wo gushima abagiye bamukorera iciza. Akaba yari Lamine Yamal. Hama nkaba ndakwibutsa utarakora subscribe ko ukora subscribe, kagira like, comment hamwe na share, tugakomeza n'ibindi biganiro bikurikira. Ndabahaye agahwane. Je mwari kumwe mwa kino kiganiro ni wa musaza wanyu Tuyisenge Charite. Murakoze.